ivyerekeye amatungo y'umugambwe. Uno munsi umugambwe uramutsa indongozi nshasha. Izo ndongozi nshasha mu byo ziyemeje nuko zitunganya neza amatungo y'umugambwe. Amatungo y'umugambwe zikatunganya ku buryo ayo matungo agira ico afashe abadasigana, agira ico amariye abadasigana. Uno munsi rero twebwe turemanga yuko tujera umugambwe asarikwa. Uno munsi habaye iki canke ikindi, habaye itongo iri canke irindi rigurishwa ku neza y'umugambwe, twe turavyemanga. Kandi nta mpari dushaka kubigira kuko twebwe umunsi nawo bazotsinda bagafata umugambwe bazoza batubwira ati mwayakoresheje gute. Ubwo no munsi inzego ziriho zibitunga neza. Ni twebwe ntidushobora gutunga inka zingwiza murongo, zotunga inka zishoboka. Nobamenyesha yuko ibikorwa ubuyobozi bw'umugambwe Ipona amaze imisi gukora ni ibikorwa bitangaje cyane rwose. Jewe maze imyaka irenga 40 muri umugambwe Ipona. Nta munsi numwe nari bwabone umugambwe wubaka n'igikoni genda muraye kumugumira umunsi harashakije. Kandi twimirije kubaka ingoro y'umugambwe Igitega, twimirije kubaka ingoro y'umugambwe Intwaro kugira ngo twihagateka. Mbega ayo matungo barafise. No bamenyesha yuko umugambwe Ipona ubuyobozi bushasha bwawushikiyemo ufise umwenda ushika umuriyarde. Uno munsi iyo myenda yose twarekimunze. Ninda tubishira. Mu 2005 abari mu Mosca Ipona bafashe ideni y'imiliyoni 50 mu 2005. Iryo deni ryarabananiye kuriha gushika uno munsi kubera ingene ubuyobozi bushasha buko burakora buramaze gushobora kuriha ayo madeni yose, bigaca bidutuma tugaruza amatungo arengeye na kure iryo tuba twaragurishije. Ni kuvuga rero muri ivyo twebwe nta ngorane nuko tuba twagiye inama n'inzego zibijejwe katangwa. Izo nzego zibijejwe si sawo bawutaye, sawo bari hanze. Mbega uno munsi abadasigana iyo tudafata inzira itomoye nk'uno munsi tuba turi mu bihe, tuba turi he. Ico bituma tworemesha abadasigana twabwiye yuko niba kangwa n'imituragara twebwe turi ngaha kuneza abadasigana.